Yesu n'umwami. Igice cy'ijana n'umunani. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Bidodombera Mose, bidodombera n'Imana. Imana imyidodombo yabo ishika hejuru. Ubwa mbere Mose akiza kubakura mu buja, Imana yabwiye Mose ati ndumvise ugutaka kw'abana banje. Ubwa mbere baratakambye batakambira Imana, mugabo ubugira kabiri ntibatakamba ahubwo baridodomba. Uhora yumva ukwidodomba kw'abana biwe. Imana ibwira Mose ati Mose, ngira ndabaherengeteze bose maze nawe nzogukuremo ihanga rikomeye. Mose yari umwungere mwiza, yari umulidera ameze neza cyane. Harageze igihe Imana imubwiye ayo majambo avuga ati Mana oya, wotuma wica jewe hako kwica bajya. Ati mbega mwami, nubona ko abantu bazovuga ko byakunaniye kubashikana Kanani? Mose rero mugabo we yumva umenga hanuye Imana. Mugabo Imana nayo yari izi ikigomba gushikako, kuko niyihanganira namba na gatonya imyidodombo. Uwo n'umunyororo ubwira kane wakuboshe, kandi navyo wigeze wiyumvira, kandi navyo wigeze ubona ko umenga wakoze icyaha. Wiyubaye gusambana, wiyubaye kwica, wiyubaye n'ibindi. Mugabo kwidodomba urakomeza uridodomba kugeza aho widodombera abakozi b'Imana, kugeza aho widodombera n'Imana. Garukiriza ngaho nuhavuhura n'ivyago. Uhoraho byaranse koko, biranga aravuga ati ntibikunda. Afata umugambi ntazi ingene yawutunganije ku buryo ba bantu bose bavuye muri Egiputa, ba bandi bose bariko baridodomba guhera ku myaka 200, ba bantu bari bakuze muri ico gihe bose, nta numwe yashitse atari babiri bonyene, Joshua na Caleb. Kubwo kwidodomba no kuvuga ko amasezerano yawe ushobora kutayashikako bivanye no kwidodomba. Atakindi cyaha wakoze, atari uko wivye, atari uko wasambanye, atari uko wanyoye inzoga, atari uko wagwanye, atari uko wirukanye umugore canke wirukanye umugabo. Ari uko widodomvye gusa, amasezerano yawe akabagaruka ngaho. Babandi bari bavuye muri Egiputa baryohewe cyane, bavuga ati tugiye mu gihugu Imana yadusezeraniye, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu tuzoba natwe tukirongore, tube abarongoye igihugu, tube abajeje igihugu, tuba bene gihugu. Mugabo ntibashoboye kuhashika bivanye no kwidodomba. Ivyo Uhoraho yari yabakoreye mu bugaragwa byari vyinshi cyane, byari gutuma bashima Imana, byari gutuma bayitakambira mu gihe bagize ivyago, byari gutuma bayisenga mu gihe babonye ibibazo. Ariko mu gishingo cyo gutakamba, mu gishingo cyo kujojera amajojo yabo Uhoraho, binjiye mu kwidodombera Mose, bidodombera na Aroni, bidodombera n'Imana. Imana birayishikako, birayibabaza. Ivuga ati jewe rero ubu ngomba nkora ikintu. Nivyo wewe warugeze ahantu hakomeye cyane. Nivyo wibaze bari bakubwiye ko bitazokunda kukira. Nivyo kumbure uwo kwiharezo, ukwiya ko ufise sheria, ukwiya ko ufise icyo uvuga cyiza kandi cyumvikana, birumvikana. Mugabo yari yagutaye. Nivyo musaza we yarakwirukanye. Nivyo mushika we yarakwirukanye. Nivyo muramwawe yarakwirukanye. Nivyo kumbure agatongo bari bagatwaye, kumbure naka byari bigenze gutya, urumva kumenga byari bikwiriye. Ariko nubwo byagenze gutyo, ntiwari ukwiriye kwidodombera Imana. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.